Waramutse uwundi munywanyi yanditse bonjour wowe urasemerera kandi umaze gufasha vyinshi kuko vyumvwa na benshi ivyo uvuga aho ni sawa. Ubu rero muri iyi minsi i Burundi kubera ubukene bwarembeje abantu bikabananira kubaho mu gisagara batunze imiryango bakibaza ingene bagurisha itongo ry'abavyeyi kandi bakiriho. Bagashaka ngo barigabure umwe wese agurishe ahiwe, bakabwira abavyeyi ngo nibarigabure umwe wese bamuhe ahiwe yigurishirize ngo n'ubundi arapfuye n'inzara. Abavyeyi bakahamuka bakabura ico bafata n'ico bareka, bakabwira abana bati nimurindire turi mu gupfa. Ubukene ni bubi mu abantu mukarabona ko buteranya imiryango, ariko mu bana babo hari uwuba arata ubusa yabuze ingene arara ubusa yabuze ingene atunga famiye. Bakanavuga ngo abakobwa ntibarimwo, birababaje n'ukuri. Birababaje. Icambere kibabaje ni ukugenda guharsera, kuhohotera, kuharasinga umuvyeyi ngo umugabure itongo kandi aririko kumenga uri kumutega imisi canke kuvuga uti ese wopfa uno musi tukarigabura, mu gihe yavuze ati ntibishoboka. Ikintu gikwiye gukorwa ngaha ni ikintu bita amategeko. Ibindi bihugu usanga bifise ico bita loi de succession, amategeko y'ingene abantu batorana ibintu vy'abavyeyi bavyo. Muga mu bihugu vyose jewe nzi, ibihugu vyose nzi civilize, nta muntu atorana ibintu vy'umuvyeyi umuvyeyi akihari. Inheritance no kuvuga urapfuye ivyo usigaye mu bigabure. Bien sûr amasosiyete ari develope ntatunzwe n'uburimyi n'ubworozi nk'uko mu Burundi iryo tongo ntaba ari ukenye, ntushobora kubwira papa ngo zana imodoka yawe tuyigurishe, zana iyo nzu yawe turigurishe, zana amafaranga mu banki mbe ndajya mwayi wanje, kuko musa ntaba yaguheraniye, si amafaranga guheraniye, si deni en fait. Apfuye peut-être ico gihe kubera atakindi amafaranga basigaho bumvikanye ko umuntu apfuye, baraba ukuntu ico bita estate y'umuntu bayigabura mu basigaye. Muga akihari no nta muntu aja gutorana ivyase akihari. Umuntu ndazi hari abantu bakunda kuvuga ngo ivyo muri Bibiliya urya mugani w'icangazi, d'abord n'umugani ensuite ni muri kahise ka kera, ico gihe nta mategeko kumbuye de succession yarahari. Mugabo jewe co mbona ko Uburundi bwoshiraho amategeko y'ugutorana ivyo vy'abakobwa bakabiclarifinga neza, kubexclure numva umenga baba basubiye inyuma imyaka myinshi, mugabo omwe bibe vyanditse mu mategeko bitadepanda ku bantu batangura kutemana mu miryango kubera atategeko rihari ribiraba. Donc bumvikane bashira amategeko bari mu bihugu vyose biri civilize, nta muntu numwe atorana ku kintu na kimwe abavyeyi bakihari. Ari uko babivuga umuvyeyi umwe apfuye usigaye vyose bikaba vyanditse en principe. Ndago n'umuloya n'umunyamategeko sinuma expert muri ibi bintu, mugabo ndazi yuko mu bihugu vyose usanga hariho ukuntu iyo tegeko ritomoye rikavuga yapfuye asize atacavuze, hari ico bita wills, sinzi wills mu gifaransa ariko ribaye kabe ndakivuga ariko ndakironde kugira noye kuguma ndi umuntu w'umupenjeri kuko kameme hano muranyizigiye ko nobanzi igifaransa. Testament, wish, testament, désir, détermination, tendance, appétit. Anyway, hariho idonke ico umuntu yasize avuze imbere y'uko apfa, ico gihe bisaba yuko bacubahiriza bimwe bimwe, ariko bashyira n'ivyo badashobora kubaza kubera vyoba biri kubiri n'amategeko ya succession. Donc hariho marché de manœuvre, donc room yo kumanuvringa ku muntu agiye gusaza, ariko ahanini ayo mategeko bayanditse biri clair, nivyo ntibabikire cyane hagiye uja mu manza ndende. Mugabo uwo mwaka hari amategeko, ariko rimwe muri ayo nuko ata muntu ashobora gutorana abavyeyi bakiri. Donc aba bantu baja kugura abavyeyi babo ngo amatongo bagabure vyabananiye, bikunaniye ukundi kuntu goragwaza, none wewe byo kunanira kujaje guhotera umuvyeyi agutunze, kuko deja nk'abantu b'ijumbu urumva ko bakuriye ruguru, nkuko nanjye nakuriye rugo ndabizi, umuvyeyi barikokora bakakurungika kw'ishure. Abapapa benshi bakabana kw'ishure babaho mu bukene, abandi bagabo badafise abana kw'ishure bagenda kugorobeza banywa ibiyeri na bakagerobeza muhira kunywa amazi cyakanyurwa kubera ashaka ko umuntu aje kw'ishure. None umuvyeyi yokurihira amashure kugeza hiyo
ukagenda ugashikana Bujumbura ukagaruka kumugora akiriho ngo ziryo tongo turigabure kandi uzi kagatongo ukuntu kangana vyiza ahubwo mvuga uti bon reka nje kukarima nyene mugabo uririmira aho nyene hanyuma worore hanyuma wimbure hanyuma ugurishe mugabo kuvuga ngo zana ngo ngurishe hanyuma utangwe kurisha n'ababanyi batangwe ku mudogo ya kandi imagine nk'umuvyeyi abantu batatu bose bafise abahungu batatu canke bangahe bakagurisha nabaga bagamusigira kiwiwe abo bagurisha gatangura kuba kumube ntamba myisaziye donc ivyo bakwiye kubivanaho bareke kuja kugora abavyeyi kuri ivyo by'amatongo ari navyo bivuze nti mu abahungu mwe ntimwizere ko muzotungwa n'itongo rya baso genda mu tarataze ndazi biragoye mugabo bigoye no kumuvyeyi ari mu rugo wewe bikugoye wewe wagiye kuri université ukaje Bujumbura ukabaho bikakunanira umuvyeyi akuri aho ku gatumba yavyuse yavuze cagiye cyakira atazi no gusoma no kwandika wewe wumva bimugoye kangahe so kandi nisaziye worashaka kugenda Dubai worashaka kugenda Kenya worashaka kugenda South Africa worashaka kugenda Zambia uwo muvyeyi nta hantu handi agifisa kija urabona ko yisaziye so bareke kugora abavyeyi mu vy'ukuri urayi busura buko ndi kuntu bobigenza kuko rijya tongo n'ubundi none urigurishije hoho bakaguha umuriyoni ejo uzoba wawuriye none uzoja kugurisha igisigaye cy'igiki uzoba wifishije ubusa n'ubundi wihoye ubusa ntabwo biri sustainable ntabwo biramba mboje nico novuga kubijanye n'abakobwa naho nyene unavuze ko amategeko yo guhinduka mfete ntibive ku buri musaza wawe ntabari wa decida kuko ico gihe bon kirazira ko hagira umuntu umwe mu bana adecida ingene ibi bisigwa vyase bikorwa ifoko kame mu Burundi bwa Vansa wese tuko nawe nyene abagiye kurigurisha yusi waramusengi none se agiye akagurisha ari nk'umukobwa n'umuhungu bose babujumbura dufate ko bose batarongoye canke batarongo canke batubatse bakaca bagenda umuhungu acagurisha akaca yajya yose wumva atabaneze wa mukobwa cakamuha ko duke nk'uko umenga n'umwana wiwe ivyo ntibishoboka canke dufate ko banarongo bose bari muri famille batanguye amafamiye bose bakaba bakenye nigico buza ko umukobwa n'umuhungu bose bagabura hanyuma bakagira nivuga ngo umukobwa ari kugabura kwase ku mugabo wiwe na wewe umugore wawe aragende kwasa torane biguma bingana ni hahandi mugabo ico no ça c'est pas karo kano gufata ko ari abana babiri bavukana bagomba kugabura bingana fair enough I don't know sinzi ingene ibintu vya justice abarundi basiga cyane ari ibintu biri très simple c'est très simple et aussi simple que ça sinumva gituba haba complication anyway numva bigoye cyane nibaza yuko ariko hakwiye ko leta yicara ikadraftinga bakakora amategeko canke hagira umushinga amateka umwe abashinga amateka badame nk'akaroro ashobora kugenda kandika iryo tegeko mu bisanzwe nibaza ko berekora sinzi umuntu ko bikorwa mu bihugu umushinga amateka ashobora kugenda ku mugoroba akandika itegeko akaricisha mu baloya akabona ko ritomoye neza akajajana mu namashinga amateka akaraba yuko baritora canke bajyanka ariko naza ko bari bakwiye kuri passa kugira ngo bibe clair sishaka kuvuga necessaire ngo bagore batorane shaka kuvuga habe loi de succession iri clair yanditswe iboneka ariko muri ayo nibaza yuko amategeko sije nabonye ata muntu ashobora gutorana se akihari hari ibihugu nabonye bashobora kugira tekamenda abagaburira abana banje ntibazosiga barajyana nagiye that's fine mugabo nibaza ko ivyo ari muntu nyene abafashe decision yiwe udashobora kuvuga ngo bamurampe vya mutama kandi akiri karadundega wala mugira amahoro meza tuzosubira ariko nashaka kuvuga ko ubukene ari agakengereza abantu ba mama ubwo ndababwira nti ahantu birakomeye igihugu cyacu kiragoye nimba ariko ndavuga usanga umuntu asubira kuja kugoka musanzwe kumanuza imana musanzwe gusubira iwanyu gatumba kugwanya so kwitongo c'est très ridicule ndakunda umbajeje sawa mugira umunsi mwiza bye.